nenda kuraba abantu bafite amadeni ntibagakiri na benshi naba babiri bonyene mbona ha babiri babitremi na butoyi none ko atacho bamwanditseko Carolina aramfitiye 5,000 ayo si menshi cyane nakora iko napanga n'ibyo kurangura kandi ubu wahafugana ntaraza uya sinema pintage abona amasabuni kugura kira ku kujana 50 n'amakaye bakagura cyane ariko nayo cyane nibe ko ifu umuceri umunyu hanyuma urabona ko wanditse amakaye mugabo bakara mutayanditse ko hari urondera ikaye agacarondera n'ikaramu je nivyo abantu bakunda cyane hanyuma rero turashaka kukubaza ubwo ujya mugabo neza ajya amafaranga uzokenyera uyamuhebere ndi mafaranga yo ni yamye nibaza muri no minsi yuko no mugarukana gakora hanyuma sanga noba bash nibyaho habyoca birubu kuko maze gufata ibintu byinshi cyane byabaye ubu nta wundi mugambi mfise nja mu butungane nkarondera igipolisi mugabo naho uzo kwitura ubutungane mujyazorinda kuruhira kuja mu buroko ndabibona reka nyene kuja mu buroko nyene ntuzi ko atanico yiha burya rero ubu erega burya ngo ari kundara udahumba canke agomba yo kugura itongo ariko yarariguze nyatongo yavuga akiwewe akiri mu mugambi oya nene umva hari cyo ntazo hava hatora oya ntazo urukuntu bigenda amafaranga umuliyoni ni menshi cyane rega simake byo menshi ganacho yatugitse nta na kimwe none kudashonje haniyo niteze haniyo niteze dukuri yabaye nk'uko bitinga umukwibu abanga imuzane kumengo muri bande du Iferisita Katari mahoro cha mahoro wazindutse nazindutse ego rero nagombe byo karekare uzoze mu nama yishira hamwe ego ko yakubutse nyene none nduzi ko byose biva mu nama uragize neza n'ukuri kandi urahatswe negomba ngende nase gutuma umuntu n'ubundi uruvaye hafata gusanga ukatorindira nkabura niyo yambona ko mbura kabimbwira kutari kuraza abantu bubu barakoye none izobera he nyene yahora ibera yego n'ukura n'agaseminere oyaye agaseminere kava mu nama ugenza kuri umunwera neza gashima arose nakanda kakongera ibindi nokoze nzoca nbanza ndabihe nukuri jewe uzobugize neza kuko bose nguma ngenda ndabararika ejo mwese Katarina yego ngwani famunda urakomeye mukamama nadusinga tuti nikisha mugabo nanzi nakaboneko usanuke kugwa basicara ngaha ndakwereka wicara uyu mugore kwankanurira amaso karagukanurira amaso ukagwa hasi rero biragusha ngo reje ni impuzu usigara urakira umushinga ntahe wawe je kurarika abandi mu nama yaje jewe sindabanyiye yenye naze kunkanurira amaso ukamenga ndi mu rugo rwawe ndi mu rugo rwa Daruda ya nta muntu agukorera waje kubwira umukenyezi wawe azoze mu nama zo nama nizibiki umva inama yishira hamwe jewe nabakuwakaniye ayo mashirahamwe kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu ndayiyamirije mu rugo rwanje sinzosubire kumva ibintu byitwa ngo n'amashirahamwe ndabyazi Arega mutanu kuri ni kunyungu yatwe nabo bana sabiyate tuzojana kandi noneho n'inyungu za mwese arakubarira
niwe utuma umugore wanje atanyumira uhereye zino saa wewe genda uganze umugabo wawe jewe darudaru ndekera umugore niye murekera ibyo akora ndamuha amategeko nshatse kizire wa mugore wewe kuca kunezeza ubunebwe bw'umugore ngo umubwire iby'amashira niwe umweshi ingeso mbi none kamuta nukuri iyo umureka umufasoni akirenganira utiriwe urataganyuka nagiriwe nabi n'umuzira guhaye ibyo biyoga kuri uno murango kuri runo ruzuba urabona ingene umeze rero iba mu nyomvyi muta ndakubarire ari ku neza ya mwese muri babiri ukubagurizwa jewe kenyera ukubagurizwa jewe jewe sindagukobagurizwa nagomba nukuri unyumvire kugira ngo azoze hanyuma uzoraba inyungu yavyo ndinjiye mu niwigire feri niwigire nauke wambwiye niwigire basha iyi bite nabo yindi gatari nkubuko kuri byinyoko gatari niwigire uracunze ukarata buhoro niko bimeze uzoraba uko bigira wowe nyene rebe nzobiraba tuzobimenyejo nanzi n'abagabo iyo yihangana ntitwari gufuna tubisubiramo mw'ijoro akareka kubikora kubagorizwa kuri uwo muvyeyi mahoro ni kuraba hari urabandi kuraba hari urabandi hariho umuhungu w'umugenzi dukorana kurarya yamangurira agacupa niwe ko ndarabasha ntancike aba mukunda ivyo muntu none umuntu akugurira agacupa abakunda ivyano jewe mugabo vy'ukuri novuga ko ntomboye kubona ndakubonye kurya wangu je nagomba ndakwibaritse yego kurya je ndaza abagabo bamwe bamwe murakunda kugumya ibanga nagomba ndakubaze ega muhungu niba mvuye kw'ibotike hamwe darudaru yahora akorera yego ntawe mbonye maze hafi amezi ane umurondera kuri kwimana n'ubu ntamubutse nane gasha ntiwomenyera basi nimba yoba yarimutse gukorera ahandi uhandangire muhungu uwo bukoze no kuri kose bashinge natwenga darudaru irashana kuri kose nimba uwo uzi aho yimukiye nimba yarimutse akaja gukorera ahandi uhambwire shano kuri wenda ziko ntabyo woyoberwa kugira ushike kwa darudaru neza uzosimba imyonga 3 abantu bita ibuhumyi uravyumva uzosimba imyonga 3 hanyuma muri iyo myonga 3 noshika ahantu ugomba kumanukira kuri uwo mwonga ucuraba hariya hejuru y'igiti hejuru uzocubona kwa darudaru ahaba rero hari igiti kirekire uca ku giti urabe ntacyo urakoze nzopfa kuza ndabaza numva uragenda urabaza igiti uraza inyoni nuko yego bangu ndaye iyo ndashagera imyabiri impungara jenzo hatora gute ibuhumye kuja buka imisozi imitumba 3 ndabona warampaye ingorane mahoro basha yosha nayinda gukumbuye ndi ngaha kwe ntangora aha nasha ngondwa n'itiro gusa none we biri gute wewe biri gute zewe kumenga uboneka Jese nkunda kuboneka kenshi kubera ibikorwa nama ndimo wewe hamwe niri wewe wari umuntu uboneka mukabo kweri ntuboneka kandi wari ukwiye kuba ari wowe uboneka aho wari ugeze mugabo burambonye we nkawe w'Imana zaraguhaye zitabeshe aha zarampaye hanyagati abange bati warafashe bavuga bati mbikara wihanisha igufu kabaraguka kukaryagufa yego nawe umuzigo kaburi kuragenda urabyumva hirya yejo wosanga nawe uri umuntu wiranguye umugambi wiwawe bwewe gatwe kawe urabyumva uboneka mbere yose ndakubwire daruda hamwe bonkuba
atakintu ndahakura niwumva ko wobuho yuko noba mpomba ko ni ukabishira ha ugataha erega none hari wabonye yabikize ibintu bero yirisha hitiritse wa mugabo wiwe rahira ibumbi yaba nkajewe ya ntibiba bigenze uko none urazamushyira hamwe iwacu hasi uzoheza ubigire none yibaza nje hoho noca ndoga hajya kibanza urimo ngiya uti noca ndakubisa ni mugabo ntibovyemera umbishije yoya ntibikunda nibyo kubona arashaje ibyo uri kurambura jenshi numva umenga niko ndabura amate nibyo yavyo ega nibyo bafite umugani nitwa ikoranye iyo ni mitwe mahoro ko nta bamenye muvahe mukaja Jewe ubona amufasa ndafise ingorane. Yego nuko. Ngorane zozo ndabona umenkuri nazo. Ingorane mfise mufasa sizindi. Urabona ko nibungenze. Ndabibona. Ndiko ndarondera umuntu yantwaje no mbaye. Kugira ngo ndamubone aha narushe maze imisi 3. Ngenda muhira baranyirukanye. Ngo twariyo ndiyo wayikuye. Yego. Hariho umuntu rero yandangiye ngo ku mutumba uyu n'uyu aca kuramira rero ngaho wahamuri no micungara ngo ntangura aza kumumenya ngo kumuzi izina icyo bino mubona uwo mugabo nukuri ko Imana twoca dufundikanya impuzu akaca amenya ego igikwemu nkagifundika ku ishati yiwe ubwiriwe amahigo ukamubona hoho birumvikana mugabo kimwe gusa no kuhanura mwari maragiraniye amasezerano oya ivyo amasezerano nivyo uri kurapfuza ubirizayo ndakubaza ikintu kimwe none yari yakubwiye izina ry'uwo muntu canke wari usanzwe umuzi cyuwo mugabo izina ndarizi nitwa ngwiki uwo mugabo yitwa Darudaru Patrice Nijyo zina yitwa ngwiki Darudaru Patrice umvirizayo ndakubwira ikintu kimwe wagiye wihakurya ibyo mwibotike byose kwa Darudaru urajya uramara hama ucuza imbere yanje amaduradimikiza ngo na Darudaru Patrice Leka kunkarira amufraso sije nabiriye je nyene nuko ucuza wabiriye wenyene oya nuko none uraba mwabisangiye urabazi Darudaru agiye kugira ingorane kubera wewe abantu mwiri kwa mugaye ku mabarabara murondera kugira ibyo mutarondeye Patrice ibyo bintu ntivyari vyiwiwe yaciguriza umuntu ubu byarahonze byaraheze jewe nije ndiko ndagira ikibazo hamushije imbere yanyu nuko ndakurahiye ukabuzi ko wikunda umenye inzira yakwijanye uterusubira inyuma tutaririrwa turabababi mwebwe ntusubira imbere karire subira inyuma ntusubira imbere fata inzira yakuzanye kandi ntarure gatatu wamvuye imbere babona iryo shano karani inzu y'ikirundi ngo kaza kundimikiza umuzeze imbere ubona yo guca mu rubavu canke gaca mu kanwa wasemawe arizo nakubaje yego mbaza ari umugabo umwe yaba hamwe haruguru y'uwari w'igihara hanze uko hanze bure afise umushati ucira ngaho rucya birashanye gatuka aracaba nawe mwariho nivyo yego arumeruka muhira naramubonye n'ukuri aracasigata urugo rw'akakere yego buni hageze yewe gaye yego bibaza ko nawe ari umutama w'umuhorera nk'uko kwacu yego arakuze n'ukuri kandi yitonda yaritonda igenda muherukana yego aracabahuriye ari ngaho arakubona n'ukuri uze kumuntahiriza yemwe ndamubarira hariho n'uwundi nyene yego uwundi yitwa Burima muhungu wabo yego nawe nyene ego yakura nawe nyene arakomeye n'ukuri abo rero ni wataho kubanda mukirize nitegeko kwenda babwiye yego hanyuma rero ruka kugenda kwibutse ntabe wibagira uko nakabikubwiye nagusubiriram ushikire Darudaru yego utumutahe wiwa butiki wahombe ko bari babimbari nari kubwiye ngo usubire kuvyibuka abapolisi murareha
neza yavuye iwaje namubwiye yuko mu minsi 5 azoba yamaze kumutahe waje ndarindira amaso ahera mu kirere yego ijambo rimushikiriye niryo yego wibuke sinibagira ufunza mugezi babivuga ubisubiramo nibiteza mu byose nawe mba wibutse darudaru nza kumubwira ko umutahe yari umutahe yego urahomvya vyose mu byibuka gutyo ugenda mu minsi 5 wamuhaye yararenze yego uti akaramukaje yego kuri hazoca uwambaye sidakubesha haro kuza kubaka umuntu yinyotse yisonze zone reka ndondera urundi ndonka amahera akwiye bazomuha ibindi canga bihebe sinamubujije zabarayora ibintu mbona umenga barabifise bazomuha ibindi ayo mashirahamwe mbona umenga data wanje wowe n'ibyo wimba mu kuzimu bazomuyorera yandi ibyo byo nibiki habibona ibyo byo nibiki izo ndaho iyo misumari uriko bipanga ngaho uko muri jane nze kubironderamwo amahera ntamenya amahera ya jane n'amahera nkakenewe kagatari amahera kuba kenewe sava ndabyumva neza cyane kandi bazi ko amahera aryoshye none ko amahera umuntu yarondera ngo yakoreshe umugambi ko amahera umuntu yarondera ngo yavuze umuntu agwaye nindakoje ntagwaye nindagwaye ayo mahera wayarondera dukenyiki ubuziki neke ngo mbayo sanzaza ko mbayo sanzaza hako nkabibona kada gakobwa duhuye n'umuteze mbona abibungenza abafise abagabo biteka mwahuriye he byagenze gute najewe none kavuye hariya wahora ukorera udandariza kaza karamandagara nima ngo karondera darudaru ataho mwahuriye ubu rero abakobwa bose muhuye bagenda mwibarabara bakubwiye ko ndiko barondera jewe ndakubwira kajya gashano duhuye nta wundi bandi bakobwa ndiko ndakubwira kuko hari abakobwa bibanga ndakubwira kajya gashano k'akamara yaduhuye ubwo narasamaye naraduduse kuko sinzi yuko wowe uko sinzi ingene byameze sinzi ko atani bigora woba waranduye neza ukagenda amafaranga utorera mu bukobwa buraho mbonye bw'imbura kimazi hambuga cyuza kwa Gatarina ngo ngiye guhitana ibyo kwa Gatarina ngurishe ngo ngiye kugira imigambi ubu renda kubwiza kuri nakubesha ibi bintu ntibivaho Imana niyabishaka bizokora ubu rero Rwanda mbisubize mu nzu kuko ibyawe byamenyekanye ntabyo subiza mu nzu gacha birekeye gacha nawe ushima ko nabisubiza mu nzu ni twasubiye kuyibona ngaho nizo mbaho ndaza kuzinjiza kuko ntuzi ingene zaje wewe reka basinda yizana ndakwanze reka ndayizana reka ndayiyinjiriza umuhimbiri w'umuhimbiri nuko kwisherura amazi kararahasha urwagenda ndarutwara ahubwo kwe ibindi bintu ibindi bintu aha rero ko twiteze gutera imbere je ntavyo mbona kwe reka nane wowe ubona gute ndabona ubu hari hateze ko twese uca nawe uca wiciraho none nk'ubu ibi bintu atugize mubona ari aduhenda uyu munsi ntwari umunsi ugira gatatu yego tugenda tuguma aho tubura aduhenda tubura none mufashe iki umviriza je kintu mbona komite kwiye gukorana yego twiga ico kibazo none intumbero ya nyanama yizo ari dukeneye turabe zijya mpapuro twaziganirijeko tubanze turaba amahera yose ubutunzi bw'ishangwe tububonaho buri kandi rero nkubona je ikindi kintu kimbabaza urabona ubu unaho uvuga ijambo naho usaba ijambo gashikiriza icyumviro ntashaka kukumviriza eka kaje wangize ndacyavuga ashambira ngo ndacyari muto umbiriza wenda kubwira ubu rero kurabona aduhenze inshuro 3 ubu rero ku munsi wa 4 dutegerezwa gutuma ko inama ya komite
kugira ngo twige neza idoni ry'ubutunzi bwacu ingene buriko burakoreshwa. Dusanze harimo amanyanga tubashingize, dusanze bera nta ngorane. Nivyo nyene kuwa kari n'ama komite. Urabona nujya muhungu ubwa mbere urazi yari yagombye kumukura biranga mugu abone ubu basikaye bacuditse yumviyeshe none we aho numva ko hari ikintu wewe cudika gute n'umuntu yigeze kugoma kugukura wewe cuti buvuye numva ko hari ikintu aco dukwiye kumenya ikintu ndakubwira nuko rega dushaka kuraba neza ubutunzi bwacu mbega bumeze yego nico ni naho zo kwivumbura tuzovyirabira twebwe nyene mwese araza yamaze kuziganya turacumbikaye yego ahubwo nukubikira n'abandi abo umuntu wese bamwe tugiye gukora urahabonye je nahabonye yego ari umuntu agomba kugurisha yewe ndazi ko tutereka kumva asha nawe ndazi ko agurisha wicura gusaba kime gusa mwumvikanye icupa ry'iwanje uraritse aho ntugire ingorane ntigurango ntuduragugwe abantu bamaze kuronka umuzigo baca batangura kwihingura Jesse meze nk'abandi bose abace ntangora bajya binjyana oya nakuguriye ndazaraguriye ndakubwiye n'ubu tutwamese twumvikanye ubu n'ubwakira duca nkura abonye umwumbati kuri duca shiraho fi ya Bensen basha we ntangora ni kwe basha nduhukirayo aha mbangara ko ndahabonye mbangara ca nduhukirayo kandi akubwiye duteza kumvikana nawe ico nagusabye nico gusa basha gusa icupa ryawe ntugire ingorane oya nta kindi ndonze atari icupa ry'iwanje mahoro mu mahoro nawe wewe genda wenshi nagusanga hajya ku kabari nta ngorane sawa ni wigiye uho nibiki uyareka ndakora mutsemuta ikakumva cyagose oyareka n'ubundi nukuri ndacagufashe kuko amagorwa yose naringo araheze ego yagaro twumve mugavyukuri abantu b'abagabo bamwe kweri nta kigongwe mufise wowe waherutse uko wantwajinda irakuru urabona higerereye mu minsi mike y'inzokwibaruka mugabo nta n'igishika mbonye mfitiye cyo kwiyumvira uti mbega wa mukobwa natwazinda ubu bimeze gute mugaje ntaco kazima ndakubonye bashi wivutse nk'uwabibonye bivutse nk'uwabibonye ndakubonye ngiye numva inzigo ugwanko ishavu bizukurukiye byari byarihanze byose uko nkontoye ubuzima ndimwo uno musi ingene ndiko ndayerera mwibarabara ni wabutewe na jewe databuja nuba ari karampiga yombra yoca mfunga ngo namuririye ibyiwe ahubwo unanje ngomba ndagufate ndagutware kwa databuja ndamwereka wamuririye ibyiwe uko je wampora ubusa uravyumva wampora ubusa iyi nda yanje iyi nje iminkanyari iri gufata n'umugongo hari kimwe kiriyo ariko rabyo gwawe raba ingene none musi bikidunduye ariyo biri none byukuri ibyo uri kuranyagiriza ibyo mwibutike nivyo byantumye mvyimbi none imbwa sindabivyimbijwe nuko ari wowe wankoreye ibyo unkorera abandi bose ntibarya ugira ngo bace bavyimbira mbega hoho kumbeshera kuja kundendereza ninzi kikimenyekana yuko iyo nda ari ari guteye oya daru reka vuga buke ntihagire na ndari vuga buke ariko uribagiye yuko wabwize ukuri ngo ikizoba ngo uzonywa umuti sikubwiye gadawe sikubwiye wewe daru nanje nindira rero ubu kwimana kumpaye ugiye mu kuzimu turajana uzukurutse tuzokurukana ndekura ndakubwira ndekura rero mwe nanje ndara ndakubwiye ndakura wowe umenye yuja njahe wera ntibanyirukanye neje siriko nayerera jeho basi ngo tugumane mwishamba najewe tugume dusanganye mama uransize kadaruta abashanukuri kw'Imana abashanukuri kose babashajewe none aya magorwa nikoreza abashaje nzoyakira gute mukama yesu jendako kukorerwa mu gihugu hagati abandi bahiririye
mukama chendago muhira sinjaye nta n'umugenzi yombi ndaro arakabasha cengiye kubaho kure muzama nogiye no kuba mw'isengero none bonyemerera akabasha n'ukuri no usomesha upetse nyene iyo uri maja ndakunwa sha rero mpari inzoga umuntu ndamuha nyene gushika kanyota kagahera sha nanje ndakubwire mahuna nuko nakubesha ndakunwera uranywera nyene mukunzi ntumere nk'imihimbirira aho umenga ntikomeye mu mutwe ubabwira ntibumve harya nta kindi bashaka bari bashaka kugukura jewe nkure yashaka amata na wewe na wewe wari wabigiye mwese wari wagomba kunkura mbere mbegani wari watanguye mbere harya kwari kugira ndabasope amajambo kubumviriza baravuga mumviriza bakavuga mumviriza jewe navuga nti barahumba je mahuna nanje ntegerezwa kumushigikira rero ndakubwira uzura mu misiza ingene uzosigara umeze hariho akantu naguteguriye sha bicavuye muri jya nama hamwe washigikiye iyo bayita inama rukokoma ngiki urabibona urabona imwe angahe kabiri ni 10,000 bene mwe dutanda mwishira hamwe ibisiga we wavuze muratanga 10 15 20 ukuvuga aya n'abantu bari babiri 20 25 30 ya no yamaze oya sana yamaze kuzirikana rayi igihisha nakira uyashyire mu mukomishati jewe kwati kanda kurabi n'ubundi rero nzosubira nakira yane nzoza ndakubegera basha reka ndakubite ngahe mama uzonga inzoga gushika inda ibenje urazi rero irya mihimbire tumva birayisha n'imbwa kujya nyine nibazohera mu mwotsi kugenda gushyira hamwe wa muhungu ishyirahamwe burya ntugire abari mu ishyirahamwe wese kugira ngo bacamira nk'uko umaze tugira tumere abahungu bangahe gusa kandi muka n'abakomite ntuzoroze uravuga ko ari bose ni kuvuga hacabaho ujya mu twari rushyirahamwe n'ubundi yizigiye nk'uko yizigiye nawe agomba kumpuza mu mpuzo ayaje nakubwiye ko kwari kugira ndamwumvirize ndabasopa amajambo ntubajya ko muri cyane amakuru agushigike kubera ibyo baba nene numvise barakomboka nabarokeshe bumva nzo ndakira makeri make wenda nguha nakira make ndaguha nawe ngaho mu Rwanda hamwe uzosanga